Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Vy'ukuri igarukanwa rya Alfred Innocent Museremu mu nzego zikomeye risigura iki? Inyuma y'imyaka hafi ibiri yigijwe kure y'inzego zihambaye, Alfred Innocent Museremu yaraye agenywe kuba umuyobozi ntayegayezwa w'inama y'igihugu ijejwe umutekano, ni ukuvuga secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Colonel Museremu yari yahawe amabanga akomeye mu ntango y'intwaro ya Perezida Ndayishimiye, aho yagenwa kurongora iperereza mu gihugu hagati, uwo benshi bita DDI muri Mukakaro 2020. Iyo yari impembo ikomeye ya Perezida Ndayishimiye kuko Alfred Innocent Museremu yari yagumanye nawe mu gihe c'imyiyamamazo mu mwaka w'ibihumbi 2020, amurabira umutekano, amubera umuhanuzi akomeye. Muri Mukakaro 2022 mu gihe Ndayishimiye yariko arategura ikurwa rya General Bunyoni, Alfred Innocent Museremu yarakuwe kuba DDI azizwa iperereza ryo hanze y'igihugu. Ayo mabanga yayamazemwo umwanya urume rumara, umwanya munini awumara yisigura imbere y'inzego zitandukanye z'iperereza n'ubutungane. Imbere y'impera ya 2022, Alfred Innocent Museremu yarabogojwe mu mabanga y'iperereza arungikwa gukorera mu gipolisi mu ntara ya Muyinga, aho vy'ukuri ata mabanga yari afise. Imbere ni gake cane yahora aboneka muri iyo ntara, umwanya munini yawumara mu vyiwe i Bujumbura. Intwaro ivugwa mu mabi menshi cane. Ikurwa rya Colonel Alfred Innocent Museremu ni kimwe mu vyari vyatanze icizere ko Perezida Ndayishimiye yoba agira yikubite agashi ahindura amabi yaboneka mu ntwaro yiwe. Ico gihe yarahejeje kwikurako imwe mu ntwazangabo yacafuza cane ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ifoto ya Alfred Innocent Museremu arasa abari mu myiyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 n'iyindi mwerekana ariko arakubita umwana muto, ziri mu mafoto zakwiragiye mw'isi yose mu mwaka w'ibihumbi 2015. Alfred Museremu n'umwe mu bashigikiye kandi bafashije bidasanzwe ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Aho agenewe kuba umuyobozi w'iperereza mu gihugu hagati DDI, Alfred Innocent Museremu mu mwanya wa mbere yaratse inguvu bamwe mu bakozi b'iperereza bari bahambaye cane kuri Nkurunziza, ariko nticabujije ko guhera muri Nyakanga 2020 iperereza risubira mu mabi yaranze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, nko kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Mu kiringo c'amezi 3 gusa iperereza mu gihugu hagati ryaranyuruje abantu barenga 200 batigeze basubira kuboneka kugeza ubu. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Alfred Innocent Museremu yarababaye cane aho yisanga iperereza ry'igisirikare GD risa n'iryamutwaye akazi, rija mu vyo kunyuruza abantu mu gihugu cose, rimwiba bamwe mu nderetsi, ni ukuvuga informateri, rinahabwa amafaranga menshi kurusha ayahabwa urwego yatwara. Ivyo biri mu vyateranije rwose Colonel Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati na Colonel Ernest Musaba yatwara iperereza ry'igisoda. Iruhande y'amabi akomeye yo guhohotera kiremwa muntu, Colonel Museremu yaravuzwe cane mu bijanye no kurya ibiturire, na cane cane ku barwizatunga batandukanye. Museremu yaravuzwe mu gupfungisha abantu benshi ataco abahora. N'ubu abatari bake bavundiye mu mabohero atandukanye. Ubwiwe Museremu niwe yaha amategeko abacamanza uko baca imanza zijanye n'abo yapfungishije ku karenganyo. Hari abanywanyi benshi ba seneri baborejwe igufa mu gihe ca Museremu, aho hakaba harimwo Augustin Matata na Innocent Barutwanayo bahavuye bapfa kubera amahiri bakubiswe mw'iperereza.
Museremu ari mu bafise amabanga ajanye n'iturirwa ry'ibohero rikuru rya Gitega muri Kigarama 2021 be n'ingene ibiziga vy'abanyororo vyahambwe mu kinyegero. Amwe mu madosiye akomeye Museremu yavuzwemwo akiri DDI ni nk'igandagurwa rya Thierry Kubwimana muri Munyonyo 2020, aranubahuka afatisha umupfakazi wiwe Christa Kaneza yari afise imyaka 18 ngo niwe yipfakaje. Christa Kaneza yarekuwe inyuma y'induru nyinshi yavugijwe n'abaharanira agateka ka zina muntu, ariko nta muco wigeze utangwa ku bagandaguye umugabo wiwe. Iyindi dosiye itoroshe ni ifatwa rya muganga Christophe Sahabo muri Ntwarante 2022 mu ntumbero yo kumunyaga ibitaro Kira Hospital. Kugeza ubu akarenganyo gakorerwa Christophe Sahabo karabandanya ku rugero rwo kumwaka ubuzima, tukaba tuzobigarukako ejo. Ikurwa n'igarukanwa rya Museremu. Umwaka w'ibihumbi 2022 wabaye uwutoroshe kuri Colonel Alfred Innocent Museremu. Museremu yari asanzwe akorana cane na General Gabriel Nizigama, yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yaketswe ko yari mu bashatse gutembagaza Perezida Ndayishimiye uwo mwaka, agira karabogozwa yongera arakubitwa bikomeye. Colonel Museremu nawe nyene ntiyatevye kubogozwa, hakekwa ko yari asangiye umugambi na Gabriel Nizigama. Abana bagabo babiri naho bakuwe ntibapfunzwe nka General Guillaume Bunyoni. Icabakijije ni imigenderanire bafitaniye na Angeline Ndayishimiye, umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Twari tumaranye iminsi amakuru havuga ingene Angeline Ndayishimiye ariko arakora ivyo ashoboye vyose ngo Museremu agaruke mu mabanga akomeye. Museremu ubwiwe ntiyanatinya kubibwira abamwegereye ko azogaruka mu mabanga vuba kandi akomeye. Perezida Ndayishimiye we yarageze aho mu minsi iheze yahatswe guhagarika Museremu bivuye ku makuru aguma ariko araronka ajanye n'amanyanga Museremu yakoze hakiri DDI. Aho hose Angeline Ndayishimiye yaguma yamama ngo boba bihaye ibara mu gupfunga uwabafashije gushika ku butegetsi. Ubu vy'ukuri Museremu ajejwe iki? Umunyamabanga ntayegayezwa w'inama y'igihugu hijejwe umutekano nta butegetsi afise, ariko ni ikibanza c'iteka gikura Museremu mu gakengere yari amazemwo hafi imyaka 2. Muri ico kibanza hazoronka amakuru atari make ajanye n'umutekano be n'ibikorerwa mu bushikiranganji butandukanye, ariko nta ngingo azoba afata. Araheza agatanga raporo ku mukuru w'igihugu, akanamuha ivyiyumviro bijanye na politike y'umutekano no kwivuna abansi. Ico kibanza General Guillaume Bunyoni yarigeze kugihabwa muri Munyonyo 2014 mu gihe akuwe bivuye kw'ikete abajenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD FDD bandikiye Perezida Nkurunziza. Ico gihe Nkurunziza yahaye Bunyoni ico kibanza kugira amurinde agasuzuguro k'abamukuje kandi amurinde ko hari uwundi amugaba kiretse Nkurunziza. Ni ikibanza bakunze kubikamwo umutegetsi batabona amabanga akomeye bomushinga, ariko bakamurinda kumaramara. Kugenwa kwa Museremu vyibutsa inguvu za Angeline Ndayishimiye mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Bisa no guhabwa imbabazi ariko hadasubijwe icizere ca mbere. Kumbure ibindi bizoza inyuma. Ku baharanira agateka ka zina muntu, igenwa rya Colonel Alfred Innocent Museremu risigura ko ibijanye n'agateka ka zina muntu ata kibanza kinini vyimirije kuronka mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ni ubutumwa bubi cane ku mahazwa zivundiye mu munyororo zashizweyo na Museremu. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. No kwibutsa ko ngaha kuri no mbonesha kure tugushikiriza amakuru aba ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye, nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata
c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza canke ijambo s'abone nawe ukoresha YouTube y'igifaransa, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza n'umunsi mwiza.